Mwaramutse, iyi video ndayikoreye i Sydney aho nari naje mu nama nkuko abatarikema bimenye, ariko ngiye kuvuga gatoya ku bintu biriko biraba muri South Africa. Mu vyukuri niyo mpamvu nkunze kubereka ama video y'ibindi bisagara canke ibindi bihugu ukuntu bitunganijwe. Iyo uriko uraba ukundi ibindi bihugu bitunganijwe, ukaraba liberté ihari, ukaraba ubwoko buvanze buba buhari. Muri iyo nama nari ndimwo kubera yari inama y'impunzi ivuga ku mpunzi, harimo abantu bavuye muri Afrika, twabona n'abantu bava muri Congo. Kwanza harimo umurundi umwe, harimo umunyarwanda umwe, umurundi, abo bose nimbaza ko neza kubona mu buzima bwanje darupase. Hanyuma harimo umurundi muri Burundi, hanyuma mukera cyane kumbura hazi imyaka 20 n'iyindi cyangwa 30 plus, ahubwo 30 na hanyuma uwo munyarwanda nawe twabonanye Cape Town South Africa, yamenye je sinamenye acana nyibwira. Anywho, donc harimo abarundi, abanyarwanda, nabona abakongole, harimo abantu muri West Africa, umuntu wo muri Sierra Leone, je ni ryambere mbona umuntu wo muri Sierra Leone n'amasi wanje, harimo mu Cameroun twavuganye, professeur à l'université. Bo harimo abantu bo muri Asia, ibihugu we twe dukunze kumva vya Bhutan, za Myanmar. Harimo abandi bo muri Middle East, ibihugu byo mu Barabu, Afghanistan n'ahandi, harimo muri Amerika Latine. Donc abantu b'ubwoko batandukanye bose bari kubasangira ikiyago. Bon, ugacuraba umva aho ni muri cohesion sociale cyangwa cyarofitire, ugacuraba kandi na infrastructure ukuntu bimeze, ibintu baba bafise baguma bavansa. Ugacuraba abantu bari mu manama, iyo convention iri booked, none kuraba Google umundwi iza AWS ya Amazon Web Services, bya Amazon irafise ikintu technology branch ya technology to AWS nene cyane, bafise summit ngaha muri weekend. Hanyuma Google umenga mu ndwi nka imwe canke zibiri, Google nayo ihafise summit muri rya same convention center. Izo za technology ndizomenya ko ndiko ndakurikirana, ariko haba n'izi nama zitandukanye. Ugacuraba twebwe nako ndaraba video nabonye ngo abantu biburunga, abantu ba massive, abantu benshi cyane bambaye ibintu green, rouge, vert n'ibiki, bari kubagenda mu ibarabara bagandagaje canke zambona kure nkunze kwerekana ngaha. Ukaraba twebwe ibintu tuba turimo n'ibintu abantu bari barimo ko dusigaye inyuma cyane gose. Mbo reka rero mfocus kuri South Africa. South Africa ni igihugu nabayemo cyane, sinogivuga nabi, cyarampaye education. Bajya kwanza mu kudaba ngo igihugu cyatureze, je South Africa nubwo ko cyandeze nakibaye mwaka hafi 10. Bon, ndastruggling myaka ya mbere, mu nyuma ndashobora kuzamuka, ariko nuba ko yari effort personnel. Après tout kumbure n'abandi bantu bamfasha kugati cyaba tamfasha nka gouvernement ya South Africa, kubera South Africa cyo yagohera guha liberté gukora icyo ushaka cyose kiciye mu mategeko. Bo hanyuma muri 2006 ndibaza niba nibuka neza niho hatanguye ayo atake y'abagize no phobia, bitango ni xenophobic atake kwa abantu b'abanyamahanga, ariko b'abanyamahanga b'abanyafrika babirabure. Ico gihe Zimbabwe yahije gukora businga hazi imyaka mikeye. Zimbabwe ku imbere yo kuri yuko itemba dufate mu 2000 je nari ndiyo cyagihugu gihagaze neza cyane, Harare wa muji usukuye, ntako wari kugera na Lusaka, ntabwo wari kugera na Dar es Salaam, wari usukuye cyane clean, wari muji w'abazungu kabisa. Abazimbabwe bari nk'abazungu, nta bintu vya corruption, nta bintu vy'amagendera, usubiye ko nuneza ko Zimbabwe kamemara abantu bari honnête, abantu bahembwa imishahara myiza etc. Mugabo mu myaka nk'itatu, 4, 5 igihugu cyose kiratembagara, haba inflation itagira uko ingana. Ineni case abazimbabwe benshi baca barahunga baja muri Afrika y'Epfo, kuko ariho hari habegere, ariko baragiye no hirya muri UK, muri Australia, New Zealand, kubera benshi bari bize kandi bafise ibintu biga system y'amfete yo muri UK yo mu Bwongereza. Mbo bashye muri South Africa boneka d'abord harimo baba yari benshi cyane, ugeranije n'impunzi zikeza zageze mu bihugu by'ibiyaga bigari, u Rwanda, Burundi, kumbure za Somalia, kumbure abanigeria n'abakeyi nyene baja kurondeza, Nigeria bagenda kurondeza hose, ariko bare igitigiri gitoyi kandi usanga bakora ubuzi buciritse, ataho bahurira n'ubuzi bwa South African. Subiye ko na South Africa babirabura atabuzi bukomeye bakora, medantureka abirabura kenshi bakora kwanza muri secteur informel.
hanyuma abazimbabwe donc baje baca baboneka ko umenga ni benshi kandi kubera bavuga icongereza bari civilize niko novuga systeme y'iki British basi baronka nk'ubuzi mu maresitora umuzimbabwe akaba ari gutwenga umusaza Afrika yashavuye ugasanga baronka akazi kandi abasaza Afrika n'abantu novuga ko babanebwe umuhaye akazi akora agakora biguru ntege aronse amafaranga anyunzoga gace genda kuyanyunzoga akazogara gukora amafaranga yaheze ibintu nk'ivyo abantu makwe n'abasaza murabazi. So abasaza cyataka kwidodoma ngo abazimbabwe batwara buzi abanagerana bakora amadroge abantu b'abanyamahanga batwara abagore toutes sortes de choses baridodomba cyane ku buryo batanguye kubataka mu gice ca Johannesburg bo Cape Town twari turi nta bintu byinshi byahabaye ndazi umuntu umwe gukomereka ku train Cape Town uhari ico novuga mu bihe nk'ibi canke no mu bindi bihe jewe no kwevita ajya ama quartier akenye cyane sama quartier bijya ajya ama township ajya ama bidonville akenye no kuvuga ujya murongo wose ijya treno sigenda Kairicha jewe kuva Inyanga Gugure Tulanga Mandare Kairicha cross out nuja kuba muri biya bice ugasubira kevita ujya wundi mureri uca Cape Flats kumbure hayigira mureri sava mugabo kutera winjira indani za Grassy Park za Lavender Hill hariya za Manenberg evite kuko usanga aho hantu abantu bakenye ba mu madroga ba mu kugwana mugabo ushoye kuba kuri uyu mureri wo hagati na hagati kuva Salt River ukaduga za Claremont Weinberg gushikana Retreat gushikana Muizenberg ukegera umureri neza ko hajya security iba ari okay nimba bitahindutse kubera nta birabura benshi bari ko barazunguruka abahari nabo barabirabura bari middle class bafite amafaranga bakora ubuzi benshi baba bavuye muri za Eastern Cape nabo nyene ntabwo bahuza nabajya bajambazi bo muri za Kairicha. Anyway hanyuma ubu rero ubumva ico kuva ico gihe vyagumye bikomera harasirikiye video nini cyane mu Zimbabwe baturiye ku mapine ibintu isi yakubise inkoro hasi kumbura arundi mwari mwarabibonye nubwo bitari ku mateleviziyo mwaravyumvise hanyuma sinigituma shize mu Burundi hanyuma bica biguma uko agahengwe nuko hagiye haba agahengwe bikagiha myaka bigaturika hanyuma gasubira uburo birakomeye mu myaka nk'ibiri umenga hatangwe ngo operation yamba bitadudura ibintu nk'ivyo aho bagenda abanyagihugu bakagenda ahantu bati wa ukora akazi nkawe twereka impapuro bakakwirukako rimwe nta nizo bakwaka bakakura umukwirikwiri niko babita none urumva numvise ko bakomeje cyane bagize imyigaragambyo ibintu nk'ivyo mbo jewe icambere novuga nuko safety first umuntu wese ari mu nzira za Johannesburg canke ahantu abo birabure ko ragumuka mbona yuko woraba ukihisha ukinyegeza bashe kuguhita namfeta cyo kugucako n'abantu bari Britara ba South Africans kandi bakorera mu kigwi urashoye kuharira no muntu mwafuye ikintu sepa telefone canke iki urudandazwa runaka canke muvuganya nabi mugwanya abandi bakaca bazana ibiti bakagukubita ko bataje ati mbege byabaye n'ibiki ntabwo bazi kubanguranya bazi gukokeza no gusimbira hamwe so careful je kuva mu ntango nabe mbwira umuntu uje Cape Town ivyo bice navuze ntugaje kubibamo n'igihe ata xenophobia ihari usanga ahantu udashobora gutera imbere hari n'ibibazo byinshi n'abantu benshi bagiye bakomereka canke bapfa benshi baba muri ivyo bice. So ikibazo muri South Africa je nuvuga ko ari kibazo bafise ciwabo comme une nation abanyafrika abanyamahanga muri South Africa ni bake cyane abirabure ni bake muri nombre ni bake uganije n'aba South Africans uganije canke n'ibyo bindi bihugu navyo bamigra hanyuma na cyane nta pouvoir politique ni mu bafise sico kimwe no mu bihugu nkino muri za UK muri za mwabonye nk'umuntu ariko avuga ijambo baba Chinese abahindi meme n'abirabura ashobora gushika muri UK muri Canada muri Australia akaba umushinga amateka akaba umudepite akaba umumere barafise pouvoir bashobora kwitoza bashobora no gutora muri South Africa bashobora kwitoza bashobora no gutora bo barafise amafaranga urashobora gusanga baraninga ama business akomeye abashino n'abahindi surtout muri South Africa abirabura bagenda bagiye gupagasa ntabantu bagiye kuraninga business akomeye donc shavuga ko muri South Africa abirabura ntabo basha bafise bwo bataba South Africa bwo ko influencer ngene South Africa imeze ngene tere imbere ngene tere nyuma donc naho bobirukana bose ntaco hinduka ibibazo South Africa ifise bo bigumana ari byo vyibihe
Bo icambere nuvuga ko ntuzeye bafise ikibazo ca histoire ya apartheid yuko yashize ubutunzi bwinshi mu maboko y'abazungu. Hanyuma Mandela ahitamo kujana gukora reconciliation avuga ngo reka tubibake, kandi uvuga ko yagize neza ko South Africa yashoboye. South Africa iriko irapfa urupfu mugabo ipfuye ico no kwita slow death, ntabwo ibaye shite nka Mugabe nka Zimbabwe. So no kubera yaba Mandela bamukurikiye bagerageje gusuka mu mabisi. Bo hanyuma abirabure je novuga ko ari navuze ko ari abanebwe batazi mu bisanzwe ingene ibikorwa cyo sinokideha. Kimwe muri ico ni ikintu bita entretien y'ibintu maintenance. Ubu South Africa uri kugeranya n'imyaka 20 urashobora kubona inzu yari ihagaze neza isize irange neza, ubu isigari toilette. Hariho electrical grid, amatara kuva muri 2007 peut-être gende ko twariko turakora kwanza na electrical engineering degree, twaranayikora ko case study ivyo bita demande na supply risk management cyangwa supply management, kuraba supply side demand side management, kuraba ukuntu ikibazo hari ikibazo cy'umuriro ko ingene bakimanaginga kuri supply aho bawukorera naho bawukonsoma. Mugabo wasanga on the supply side adonka aho umuriro uva wasanga ari ibintu biko birapfira. Hariho station yitwa Kubeg ya nucleaire yari igeze ahantu hagwaye ku buryo amareacteur bamubarayiko barayazimya, hanyuma Cape Town kama mu mwijima delestage. Bo hanyuma ico ca maintenance ikindi nukuraba kure vision. Cape Town ni umuji wake wazungu, nibaza cyo kimwe na za Pretoria, Bloemfontein n'ahandi abazungu bo barabakuba mu gisagara bagafita abakozi bake babirabure, hanyuma bakagoma hariya mu mitumbe wabo. Mugabo hamaze konka independence abirabure baraza amase, mugasanga nta infrastructure ihari yo gusupporta abo bantu bose baje. Hanyuma leta ntigeze yumvira ati reka twubaka yandi mazi, twubaka yandi matara, reka tugire bapfuye kuza nyene niyo gihe bubaka inzu wasanga batabanje kugira kwiyumvira infrastructure. Kenshi na kenshi bisa imyaka myinshi nko kubaka nuclear power plant za nk'imyaka ndwi kugira ngo ushobore kuba yokora ivyo vyose ntavyo bigeze biyumvira, ku buryo ubu vyogora ko South Africa yoba ikizama. Ikindi kinini no muri Afrika yose ni corruption, ibiturire. Twarabonye Jacob Zuma yama muri sentare ibintu yiba bagupta family mara yumvise, ariko n'ubu ikorera ama newspaper yo muri South Africa guma wumva naka yatwaye muri yo naka bamuhaye kubaka stade ntiyubatse none yaciye yubaka inzu yiwe n'umuhungu wiwe. Donc bari corrupt. Sinzi ikintu kiri mu bantu babiraba mu by'ukuri, ikintu kiri mu biraba gifise corruption. Sinzi abantu bavuga ngo ndabazungu bafise corruption, byo ngo corruption mugabo barubaka ibintu vyabo baravyubaka. Bo donc nico kibazo kihari. Reka nje meza ko ico kintu ca corruption mubera no mu bazungu nibotse umugani umvise ngo umunyafrika yagiye muri France, hanyuma ministre muri Afrika kumbura ministre de l'infrastructure ahura n'umuministre de l'infrastructure muri France, hanyuma sanga afise inzu nziza. Umunyafrika amaze ati none wewe iyo nzu nziza washoye kuyubaka gute? Uwo muzungu acamwereka ati haguruka ico ndakwereka. Arahaguruka, ahagurutse kananje ndakwereke hanze ico ndakwereka. Ahagurutse acamwereka ati urabona rirya barabara? Atego, rirya barabara niryo twubatse, ryari ryakorewe amafaranga, cyo bakoresha amafaranga Panama euro miliyoni 50, ariko nace nubakisha miliyoni 40, hanyuma 10 canubaka ino nzu yanje. Bo wa mwirabure kabakagiyeyo acaritahira araza muri Afrika. Haheze nk'imyaka ingahe wa muzungu atireka nanje nje kukuraba, aja kuvisita cya gihugu cyo muri Afrika, ati wa muminisi ati nanje reka nje kuraba huba. Ahashitse asanga wa mwirabure afise inzu, ahubwire nge yandi y'umufaransa ati sha wewe uri barahemana, wambwiye wewe kuvuga inzu yanje kana mfise inzu sumbi wanje. Ati haguruka ico ndakwereka. Umuzungu arahaguruka, umwirabure aturabona rijya barabara? Ati iri rijya barabara uraribona? Ati je ntabarambona. Umuyo ati exactement. Donc we yaririye ryose kubatashotse baho nico nashatse kuvuga. Oya yaciye arya ryose. Donc nico kibazo kihari muri Afrika, kandi nazo kaco kihanze South Africa. South Africa irafise
ubutunzi ashobora kurepartisa kuko nabo bavuga ngo abirabure ngo abazungu bafite ubutunzi. Iyo umuntu atunze mu gihugu kimeze neza aratanga amataxi amakori, igihugu kirexporta, baratanga ubuzi bw'abakozi, hanyuma gahoro gahoro hashobora kuba transfer y'ubutunzi gake gake. Iyo tekinoloji imeze neza, natwe twaje nk'ibinyambukira, uragira igihe ugafite udufaranga ujya kubera abo mubanye batunze bakaguha akazi kagakora ibintu nk'ivyo. Ivyo vyari gushoboka yaba iyo corruption itahari. Ikindi irafite ama ressources naturelles, ubutare butari buke muri South Africa, diamond, diamant, zose usanga ubu bagiye barashiramo abirabure mu byo bise ngo black economic empowerment. Mugabo abirabure bubaka amazu y'iwabo no kugura ama Mercedes gusa, ntibigera bimva guteza imbere igihugu kingana. So irafise yindi ressources ku mazi, burya South Africa ni igihugu kinini cyane gifise ibahari nini cyane uzungurutse hose munsi ya Cape Town kuduga za Durban, ugakata ku ruhande ruja kurundi ruhande ruja Angola, na hantu hanini cyane ho ku mazi, hariho fish nyinshi z'ubwoko bwinshi bashobora no kuexporta. Narakoze muri fishery research ndazizi. So South Africa nico kibazo ifise cha corruption, ikibazo c'abanyagihugu babo, nibaza ko ari kibazo nyine c'abirabura tuba dufise, ariko neza ko aba South Africa babirabura bafise iyindi mindset asanzwe n'abirabura biwacu. Je naba ko twebwe nubwo tuvuga ngo turabanebwe, je neza ko twe dukora cyane ugereranye n'aba South Africa, muga turi serieux en fait ku kintu c'akazi gusumbya South Africans. So nivyo bazo bafise, bagaca bita inkubire ku nyambukira, ariko kandi igihugu ni ciwabo, nta muntu yoja gukiremanga ngo urafise legitimacy muri kiya gihugu. Bo nino nibwo tuhari, nubwo batwakira neza ko badesize ko bashobora kwakira abanyamahanga, ariko ugideze nta banyamahanga dushaka neza kutoba forsa. Na cyane cyane South Africa, kubera mu bindi bihugu nkuko mubona nka muri Zambia usanga hariho police na immigration ija kubarondera. Mu bihugu vyose muri Amerika na kwa ICE, muri n'ibindi bihugu vyose police n'izindi nzego zishinzwe immigration nizo zirondera abantu. Muga muri South Africa abantu baza kubironderera, which is umva bica bigorana cyane. Ndibuka movie nabonye canke video aho umumalawi, umuntu w'umumalawiti yari bamusagirije avuga ati je naje hano kuri business mon frère, ndiko ndakora business wanje, ndafise ivyangombwa ngo twereke impapuro. Ati ndabereka impapuro ubaye police. Donc abantu bafashe the matters in their own hands. Mugabo niko bameze South bari violent, ntabwo bacisha mu mategeko. No kuvuga ushobora kuba student permit, ushobora kuba student visa, ushobora kuba work visa, ushobora kuba uri mu mategeko, mugabo bakakwigenza ko ivyo no kuvyitega muri South Africa, na cyane cyane ahantu abantu bakenye, na cyane ahantu abantu batize. Malheureusement niho habazimbutse, sinokarira abantu ngo bakayera ico banyangalanga, niho hazimbutse kuba nko muri Tokai. Nta muntu beshi b'impunzi yoronka amafaranga amubesha muri biriya bisagara bikomeye, ariko hari ibintu abantu bakora nkariya za Claremont, ugasanga hari ahantu hari flat mukasangira muri babiri peut-être babiri mu cumba, c'est pas grave muri abasore, uko mukagabanya amafaranga yo kuriha inzu. Bon, nico nashaka kuvuga kubisiga mugira umunsi mwiza, mwese tuzosubira. Bye bye. Kumbere nzosura ibintu byo gusesangura kuwa peut-être kwa gatanu, niyo naba ntarushije kwa gatandatu. Ine ni case, mugira umunsi mwiza.